Bakunzi ba radio Umurisho turabaramukije nkuko mubimenyereye akari kakanya ukumviriza kiganiro ndondeza muyishikirizwa na Fokode kubijanye n'abanyagihugu Burundi bagenda barafatwa n'inzego z'umutekano kuva mwaka wa 2015 mu nyuma bakabugwa irengero ryabo. Ikiganiro cuno musi kigiye kubaganirira kwifatwa n'ibugwa irengero ry'umusore yitwa Gilbert Irakoze yanyurujwe muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke kwigenekerezo rya 26 ukwezi kwa kabiri muri uyu mwaka w'2024. Uyu mwaka wa 2024 ni umwaka utangaje kuri bino bintu bijanye no gufata abantu bakabugwa irengero ryabo. Kuva President Evariste Ndayishimiye afashe ubutegetsi muri 2020 mu kwezi kwa gatandatu, hari hatanguye kuboneka akantu wamengo na gahengwe, ariko haciye nk'amezi 3 niho guhera mu kwezi kw'icenda muri 2020 ivyo kunyuruza abantu twasubira kubona bifashe umurindi ukomeye. Muri uwo mwaka uza kurangira mu mezi 3 hariho abantu batari bake twabona banyurujwe. Mu mwaka wa 2021 niho ahubwo twabonye akamaramaza kurusha. Uyu mwaka hinjiramwo urundi rwego rutari rumenyerewe muri bijanye no kunyuruza abantu, iperereza ry'igisirikare, aho hashyizweho akagwi gato cyane ko muri iryo perereza bita G2. Ako kagwi kakorana kandi n'iperereza ryo mu mugambwe CNDD-FDD, aho naho hari harutse gutogwa Reveriyano Ndikuriyo nk'umukuru w'umugambwe, munyamanga mukuru w'umugambwe, acashiraho iperereza ryiwe. Haba akagwi gato perezida ryayirongowe ni warajejwe umutekano wiwe witwa Vianney Gwasa, akorana n'akandi kagwi kari kashizweho mu iperereza ry'igisirikare nako katwagwa na adjudant major Onesphore Ndayishimiye batazira Braddock, bakaca baba kwisonga bahabwa amategeko n'icegera c'umukuru w'iperereza rya gisirikare w'ico gihe Lieutenant Colonel Libert Niyonkuru. Aka kagwi karakoze ibara muri 2021, abantu indiri baranyuruzwa mu gihugu cyose mu ntara zose z'u Burundi, naho ari abasirikare bakaba bagenda banyuruza cyane abasivile canke abahoze mu gisirikare basubijwe mu buzima busanzwe. Uyu mwaka twarasemereye, byari biteye ubwoba cyane, mu nyuma birahava biracureha. Muri 2022 tubona gahengwe gakomeye nko mu raporo twaronse, twabonye twaronse abantu 4 gusa banyurujwe uwo mwaka. Muri 2023 twabonye ibiharuro bisubira kuduga, abantu barenga gato 10 baranyuruzwa n'inzego za Service National de Renseignement. Muri 2024 niho tubona ibara ryasubiye kugwa, aho abantu benshi cyane bariko baranyuruzwa ku buryo ibiharuro tubona bigeze ku rugero twaheruka kubona mu mwaka wa 2016. Mu ntara zakariwe cyane mu mezi 6 ya mbere ya 2024 nibi byo kunyuruza abantu haragiyemwo intara ya Cibitoke. Ikiganiro cuno musi kigiye kuba icambere mu rutonde rw'ibiganiro bizoba bijanye n'abanyurujwe mu Cibitoke muri 2024, ariho tuza guhera kuri uyu musore yitwa Gilbert Irakoze. Ndondeza muramenyereye ingene ikiganiro cubatse. Mu mwanya wa mbere tuja tubaho mwidondoro uwagiriwe nabi, mu gice kigira kabiri turagaruka dushimitse kwifatwa ry'uyu muntu, hanyuma turangize ku bijanye n'aboshobora kuba baragize uruhara muri no nyuruzwa be n'ibyakozwe bijanye no kurondeza umusore Gilbert Irakoze. Muti Gilbert Irakoze ninde? Gilbert Irakoze yavutse mu mwaka w'1999, avukira ku mutumba bita Rutorero mu gacimbiri bita Muganza muri zone Butahana ya komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Ngaha muca mwumva ko Gilbert Irakoze yanyurujwe afise imyaka 25
y'amavuka. Gilbert Irakoze n'umuhungu wa Elias Bankunze Kare na Esperance Ntirampeba, n'umwana agira gatatu muri uwo muryango. Turiko turabaza nk'ibijyanye n'amashure yiwe, batubwiye ko Gilbert Irakoze yari yahagarikiye amashure mu mwaka wa 4 w'amashure mato mato, hanyuma acaja kurondera ubuzi, akaba yakorera cyane cyane mu bwa mbere mu maresitora mu bijyanye no guteka. Yarakoreye ku mugwa mukuru wa komine Mabayi, mu nyuma amanuka mu gisagara cya Bujumbura, abandanya ku kazi nyene. Haciye igihe arahavagaruka muri komine Mabayi, acatera aja mu gisata kijanye no kwimba inzahabu. Nk'uko twabiganiriye n'abiwe, batubwiye ko Gilbert Irakoze yari umukozi asanzwe ku ishanti yaho abandi bakorana baba ariko barimba izo nzahabu bafise uwo bakorera. Izo nzahabu bakaba bazimba muri zone nyene ya Butana, aho muri komine Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Umutumba baba bazimba ko bamwe batubwiye ko ari umutumba woba witwa Gakerekwa, aho muri yo komine. Bishoboka ko nshobora kuba ndabuvuze nabi, abahava barashobora kudukosora. Mu bijyanye na politike, kuri iki murazi ko dukunda gushimika kurondera ivyumviro vya politike vy'abagiye baranyuruzwa, kubera ko kenshi dusanga ivy'inyuruzwa vyubakiye kuri ico kintu. Tubajije ku bijyanye na Gilbert Irakoze, batubwiye ko ari umunywanyi w'umugambwe CNL urongowe na Gatongwasa, ariko akaba umunywanyi muto, umunywanyi asanzwe. Twarabajije ko Gilbert Irakoze yoba yarigeze nko kuba ku rugamba rwa Paripeutu FNL, batubwiye ko yari muto cyane. Umuntu yavutse mu 1999, urugamba rugahagarara muri 2008, agifite imyaka 9 gusa. Birumvikana ko atavye urugamba yagiyeko. Ikindi batubwiye nuko atanzego z'umugambwe yigeze ajamwo, atagihe na kimwe yigeze ahamwa, ariko azira kuba ari umunywanyi wa CNL. Ibice bituma mbere abajyango biwe bagira ikibazo gikomeye, bibaza ico umwana wabo yoba yarazize. Bagira bati uyu muntu nta mashure yize, uyu muntu nta nzego zikomeye z'umugambwe arimwo, nta bintu bikomeye vya politike bariko baramuziza, none umwana wacu bamuhoye iki? Iki ni ikibazo kugeza ubu tutigeze dushobora kuronkera inyishu. Tuje rero mu gice cya kabiri, ari naco gihambaye cyane, igice kijanye n'ifatwa be nibugwa irengero rya Gilbert Irakoze. Vyose vyabaye mu gitondo cyo ku munsi wa mbere, igenekerezo rya 26 mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2024. Ico gitondo Gilbert Irakoze yavyutse nk'uko yahora, azinduka atumbera hamwe afise igikorwa ciwe cyo kwimba inzahabu muri zone ya Butahana. Afata ipikipiki, igihe cy'isaha 2 z'igitondo yariko aregereza ca kibanza bimbamwo inzahabu aho muri zone ya Butahana. Batubwiye ko yoba yarageze ahitwa Nyarugonzi. Aho rero niho Yehova yaciye haza imodoka yo mu bwoko bwa camionette double cabine yera, ifise ibiyo bitabona, iri mu bwoko bwa Toyota Hilux. Iyo modoka ivamwo abapolisi babiri, no kuvuga abagabo babiri bambaye impuzu z'igipolisi, bacakira wa Gilbert Irakoze bamwinjiza muri ya modoka. Imodoka iva ngaho yiruka, guhera ico gihe nta wuzi irengero rya Gilbert Irakoze. Ico bikoze abo twaganiriye benshi mu bo twavuganye, imodoka bavuze ko bari bayizi ko ari imodoka ikoreshwa n'iperereza Service National de Renseignement mu ntara ya Cibitoke. Ndabibutse ko muri ico kiringo iperereza mu ntara ya Cibitoke ryari rirongowe n'uwitwa Nestor
Bambe Isidore Nyandwi no kuvuga uwatwara iperereza mu ntara ya Cibitoke kuva hagati ya 2023 gushika muri Rusama 2024 n'uwitwa Isidore Nyandwi. Ariko hari abandi bo umwe gusa isoko rimwe gusa ryo giketse kw'imodoka ishobora kuba ari ikoreshwa n'uwundi yitwa Samuel Deon Sabimana arongoye imigwi ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD ajya ma ligue ya CNDD-FDD. Uyo akaba amaze igihe kitari gito mu ntara ya Cibitoke yarazwi nk'urongoye abahumure no kuvuga abahoze ku rugamba rwa CNDD-FDD ariko batakiri mu mbonerakure bakuze. Uyu akaba mu myaka iheze nawe yaravugwa cyane mu bijyanye n'ibi byo kurwanya abatavuga rumwe n'umugambwe CNDD-FDD. Turaza kubigarukako. Nuko rero Gilbert Irakoze abaratwabona iyo modoka. Mu bandi bari muri iyo modoka washoboye kumenyekana n'umukuru wa zone ya Mabayi wararongoye zone Mabayi muri ico gihe. Uyu nawe akaba ari uwitwa Moser Bazirutwabo batazira Mazahari, benshi aho muri Mabayi bamuze ku izina ry'itazirano rya Mazahari. Mu gice rero kigira nka gatatu cya kino kiganiro tugira dushimike gato kuri bano bantu babiri bavugwa cyane mu inyuruzwa rya Gilbert Irakoze, no kuvuga uyu Mazahari n'uyu Deo Nsabimana. Mazahari ninde? Mazahari ni umwe mu bahoze ari abagwanyi ba CNDD-FDD ariko mu nyuma yasubijwe mu buzima busanzwe abandanya ibikorwa vya politike. Mu gihe higeze kuba havugwa inyigisho za gisirikare zahabwa imbonerakure muri Kiriba Ondes, no kuvuga mu buseruko bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uyu Mazahari yavuzwe nk'umwe mu baja kwigisha inyigisho za gisirikare imbonerakure zari muri Kiriba Ondes. Nyuma yaho Mazahari yavuzwe cyane mu bantu mu ntara ya Cibitoke bakorana n'abagwanyi bari mu kibira, benshi bavuga ko ari interahamwe, abandi bakabayita aba FDLR, ariko kandi amazina y'imihari y'abo bagwanyi akaba harimwo ayandi mazina atari FDLR. Uyu rero avuga ko yari afise uruhare rukomeye ari wakorana n'abo bagwanyi bari mu kibira abitumwa n'ubutegetsi. Mwumvise ko yahavuye n'aba umukuru wa zone Mabayi aho muri komine ya Mabayi mu ntara ya Cibitoke. Mazahari kandi mu nzego nshasha za CNDD-FDD, inzego zijanye n'indinganizo nshasha y'intara n'amakomine, Mazahari yagenywe kurongora abahumure, no kuvuga bamwe bakuze bahoze bagwana muri CNDD-FDD bo mu makomine ya Mabayi na Mugina, akaca babatwara muri komine nshasha muri kino gihe izoba ari komine Mugina. No kuvuga ko yari umuntu umwe mu bantu batinyitse haba muri Mabayi haba muri Cibitoke muri ibi bijyanye no gucunga abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Mazahari azwi nk'ijisho n'ukuboko bw'uwundi yari atinyitse rwose muri ako gace, uwitwa Samuel Deon Sabimana twamaze kubabwira. Uyu nawe bamwe banamutazira muhumure kubera ko amaze imyaka myinshi ari warongoye aba bahoze bagwana muri CNDD-FDD bita abahumure. Nawe mu ndinganizo nshasha y'umugambwe akaba arongoye imihari ikomoka ku mugambwe CNDD-FDD mu ntara nshasha ya Bujumbura, ni kuvuga ko atwara intara nka Bujumbura Meri, Bujumbura Rirare, Cibitoke na Bubanza. Uyu rero asanzwe agendera mu modoka ya camionette double cabine yera ifise ibiyo bitabona, imodoka isa n'izi z'abakozi biperereza. Imodoka yiwe ikaba itagira imparati. Uyu Samuel Deon Sabimana ni umuntu atinywa rwose aho mu ntara ya Cibitoke. Yaravuzwe rwose nawe nyene muri ibi by'ugwaruka rwaba buruja muri Kongo, haba muri ibyo bihe bya Kiriba Ondes
byari bijanye no guhimiriza y'igisirikare imbonerakure, haba no mu nyuma igihe haba havuga urwaruka ruza ruratwarwa kugwana muri Kongo, kubashira ibyo bakeneye, kubashira ibigwanisho, kubashira ibindi byose bakenera. Uyu Deo Nsabimana yaravuga ko yari afise uruhara rukomeye muri ivyo bikorwa. Ikindi kintu yavuzwemo cyane Deo Nsabimana uyu muhumure nuko ari we yoba yarajejwe gukorana n'indongozi za FDLR hamwe n'indongozi z'aba mayimayi. Avuga ko igihugu cyari cyamuhaye ayo mabanga akomeye yo gukorana n'izo ndongozi, yumvikana ko ari mu bantu bafise uruhara rukomeye muri ivyo by'umutekano n'iperereza, cyane cyane mu mugambwe CNDD FDD. Uyu rero bavuga ko Wamazahari ari nk'ukuboko kwiwe mu bijyanye n'inyuruzwa rya Gilbert Irakoze. Rimwe mu masoko akurikiranira hafi cyane ibintu bijyanye n'umutekano aho mu ntara ya Cibitoke kandi afise amakuru akomeye, byo byatubwiye ko igihe Gilbert Irakoze anyurujwe n'imodoka yari mu Mazahari, ko uyu Mazahari yoba yamushiriye wa Deo Nsabimana. Iyo niyo makuru twebwe twashoboye kuronka muri iryo soko, bakavuga ko Deo Nsabimana ari we by'ukuri azi amaherezo ya Gilbert Irakoze. Aho ni mu gihe ayandi masoko yose harimwo ayiboneye ifatwa rya Gilbert Irakoze yo yemeza ko imodoka yamufashe yari imodoka yo mu iperereza. Ibyo nabyo bikaca bituma abantu bibaza ko Gilbert Irakoze yoba yajyanywe mu iperereza. Ico bikoze haba kuba yafashwe na Deo Nsabimana ari we yoba yaramuhawe canke ko yoba yajyanywe mu iperereza, ni inzego zisanzwe zikorana cyane ngaho mu Cibitoke ku buryo rumwe rwose bararuzi byakozwe n'urundi baraheza bakabivugana. Ni ukuvuga yaba uwatwara iperereza mu ntara ya Cibitoke umwe twavuze Isidore Nyandwi, be na Mazahari yoba yaciye amuha wa Deo Nsabimana, aba bantu bose bafise ikintu bazi ku byashikiye Gilbert Irakoze. Amwe mu masoko twavuganye akeka ko Gilbert Irakoze yoba yaritiranijwe n'uwundi muntu. Aya masoko yatubwiye ko uyu Mazahari yoba yatumwe gufata uwitwa Gilbert Irakoze, bavuga ko yoba yaravuye muri Kongo mu bagwanyi. Wa Mazahari nawe akaba yoba yaciye afata uyu Gilbert Irakoze yarazwi muri ibi byo kwimba inzahabu. Aha ni imvugo ziba zikekeranya, nta mvugo n'imwe itomora neza kino kintu ngo tumenye icabaye icarico. Inyuma yaho rero Gilbert Irakoze anyururijwe, abajyango biwe ntako batakoze mu kumurondeza, baritura inzego zose zishoboka bashobora gushikira. Ari navyo byahavuye bituma wa Mazahari, wa mukuru wa zone Mabayi, ahagarikwa ajanwa mu iperereza. Amakuru yacu yabegereye iperereza batumenyesheje ko wa Deo Nsabimana, wa mukuru w'abahumure mwatwara imihari komoka kuri CNDD-FDD mu ntara cyane ya Bujumbura, ari we yoba yasabye ko Mazahari afatwa mu ntumbero yo kumukingira, kubera ko imiryango ya Gilbert Irakoze yoba yavuga ko idashobora kwihanganira kuguma ibona uwabatwaye uwabo. Bagira bati muramutwereka canke muduhe ikiziga ciwe muvuye mwagishize, canke naho natwe twihorere ko tubona tugiye dutwaye uwacu. Intumbero rero ya mbere ngo yoba yari iyo yukuja kumunyegeza, imiryango ireke kuguma imubona. Ariko ya miryango ntiyahagaritse. Mu nyuma ngo harabaho abajejwe intwaro baba baranarungitswe mu muryango kuja gusigura ko Gilbert Irakoze yatwawe n'inkozi z'ikibi no mu butegetsi batazi ivyo byarashitse ivyo ari byo. Ariko nivyo ntibyatumye umuryango uhumura, wabandanije gusaba ko baronka ukuri kose ko byashikiye uwabo Gilbert Irakoze. Babonye ibintu ngo bikomeye aho mu butegetsi, bahavuye bafata ingingo yo kwinjiza wa Mazahari mu ibohero rikuru rya Mpimba. Naho bimeze uko, amasoko yacu gushika bavuga ko ivyari bitegekanijwe ari uko uyu Mazahari
baba baramupfunze mu mpimba bakarindira amatora yimirije ya 2025 bakizera ko ico cuka gitinda kigacureha mu nyuma kazorekugwa. Hari n'amakuru yavuga ko bashobora kumurekura bakamujana muri Kongo, ariko gushika ubu amasoko yacu avuga ko Mozere Bazirutwabo batazira mazahari gushika muri kino gihe abohewe mu ibohero rikuru rya Mpimba. Hamwe mu burongozi bwa zone Mabayi baramurindiye igihe kitari gito, naho yari yapfunzwe bamugumiza mu mabanga ntiyasubirizwa kubera bibaza ko icuka gishobora gucureha hanyuma akamurekura akagaruka kurongora ya zone. Ariko mu misi heze bahavuye bafata ingingo yo kumusubiriza mu burongozi bwa zone Mabayi. Ikiganiro cyacu gitera kijya kurangira, ariko nk'uko twabivuze uyu Gilbert Irakoze ari mu murongo muremure w'abantu twabonye bandi bahavuye banyuruzwa bava mu ntara ya Cibitoke, cyane cyane muri komine Mabayi. Ibyagiye biba muri uyu mwaka wa 2024. Icyadutangaje bano bantu muri komine Mabayi bamwe banyururizwa mu ntara nyene ya Cibitoke, abandi ugasanga bariko barondegwa bagafatirwa mu gisagara cya Bujumbura. Ariko umuntu ariko araraba akabona ko aho biriko birava ari ibintu biboneka ko mengo bitegekwa mu kibanza kimwe, ingene abo bantu bose usanga bariko barafatwa. Abo tumaze kumenya banyurujwe bava muri iyo komine ya Mabayi, ngaha twamaze kubabwira Gilbert Irakoze yatwabaho mu kwezi kwa 2024. Mu kwezi kwa 4 haranyurujwe Pacifique Nkeshimana na Juma Ndayishimiye. Mu kwezi kwa 5 haranyuruzwa David Sengiyumva batazira Rugara bena Jackson Hakizimana batazira Nzovu. Abo nibo tumaze kumenya, birashoboka ko ari abandi benshi tutaramenya. Tubibutse ko nkuko twabibabwiye muri ico kiringo cyose iperereza mu ntara ya Cibitoke yatwagwa na Isidore Nyandwi. Uyu nawe akaba ari umuntu azwi ko yegereye cyane Reveriyano Ndikuriyo, banava ku mutumba umwe muri komine Kayogoro mu ntara ya Makamba. Akaba yanahoze ajejwe umutekano wa Reveriyano Ndikuriyo akirongoye inama nkenguzamateka. Isidore Nyandwi ava kandi ku mutumba umwe n'umukuru w'iperereza mu gihugu hagati Colonel Domitien Niyonkuru. Kuva dutanguye kuvuga cyane ibyari ko birabera mu ntara ya Cibitoke byo kunyuruza abantu bakabugwa irengero, Isidore Nyandwi yahavuye akugwa mu mabanga aho mu ntara ya Cibitoke, agarukanwa ku biro bikuru by'iperereza i Bujumbura mu Cibitoke, nahasubirizwa na Felix Havyarimana atwara iperereza muri kino gihe. Ariko amakuru ava mu Cibitoke akabandanya avuga ibintu byinshi bidahumuriza bijyanye n'umutekano. Aha rero niho turangiriye ikiganiro cyacu cy'uno munsi, tugasaba abo bafise amakuru y'abandi baba baranyurujwe muri ico kiringo aho mu ntara ya Cibitoke ko bitumenyesha muri Ndondeza. Tuzosubira ku munsi w'Imana uza. Murakoze.